mwabajije ikibazo kijanye n'ivyo butare nabivuze. Inzahabu mu gice ca nyuma cy'umwaka wa 2025 twagurishije ibiro 200 by'inzahabu, bikaba byagurishijwe ku miliyoni 27 n'ibihumbi 842 mbere na 98 y'amadolari y'amanyamerika. Izo ni inzahabu gusa, kandi mabuye atari inzahabu haragurishijwe amatoni 956 n'uduce 14, akaba yari afise agaciro k'imiliyoni 7 ibihumbi 353 y'amadolari y'amanyamerika. Muri ayo navuze ko 84 n'uduce 4 kwijana ayo mafaranga amaze kwinjira mu gihugu, no kuvuga imiliyoni 6 ibihumbi 205 mbere na 584 y'amadolari y'amanyamerika. Murumva rimwe narababwiye yuko isorosoro riguye iyo rija biriko biraza. Twabwiye mbere nongere ko kuko mu byo dushora hanze ntidushora hanze ibi by'ubutare gusa, inzahabu turashora hanze n'ubumenyi. Mwabonye ko mu gice cya nyuma cy'uwo mwaka igihugu cinjije imiliyoni hafi 60 z'amadolari z'abajya bagenda kurondera akazi. Kera murazi ko abantu bagenda imanamba ku cingero, niko bimeze. Urumva ivyo byose biko biratuma tubona akagahengo kariko karaza bukebuke no kurinuze kuri rya soko bita marché de change parallèle. Muti none bimeze gute kugira ngo ku bindi bikenera amadolari, hari umwavu, hari ibitoro. Ivyo tubandanya dukorana n'abijejwe kugira ngo turabe yuko inyishu zobandanya ziboneka. Naho haba ngira ngo bitaragenda neza nkuko twabishaka, mugabo ingubu turazibandanya, kandi ivyo byose turiko turakora tubona biko biratuma haza agahengwe. Twibaza neza ko bizotuma ibintu bitera bimera neza. Nibaza ko muri ivyo mvuze ngira ngo nagerageje kubivuga mu Kirundi ngira ngo gitahuritse. Uravuze ati umunyagihugu w'Icendajuru ni hafi y'iyomva. Ni mu kumosi wacu ni hafi y'iyomva. Muri make itunganywa ry'amafaranga, ivyo bita politique monétaire, amafaranga ni nka kurya wofata ngira ngo nk'umubire canke igitoro uri mu mashini. No kuvuga iyo hariho imwimbu wibi canke biriya, umwimbu uri kwisha, hari umwimbu w'ibintu tubona, hariho umwimbu w'amaserivisi nk'abakoda akazi. Kugira ngo bibandaye bigenda neza birakenera amafaranga, kugira ngo ekonomi turune, ubutunzi bubandanye buzunguruka. Amafaranga arafasha. Naco gituma rero kenshi tuca turaba tuti mbe umwimbu ungana gute. Kuri umwimbu tumaze kuronka hakenewe amafaranga angana gute, kuko ushizemwo ayo mafaranga menshi usanga hariho ingaruka mbi, ugasanga ibiciro birashoboye kuduga. Nivyo mwabonye turiko turagerageza bamwe yavuga ngo liquidité mu ntuze muri secteur bancaire, ni kugira ngo turabe ku biciro bitorera. Niho ushize kwa makeyi mwimba ari mwishi, naho nyine usanga ibintu bitariko bigenda neza. Rero tutegeza kumenya urugero nyagwo rujanye n'umwimbu uri kuraboneka, yaba mu bintu birimwa canke ibikorwa amaservice, amasare. Numva nico rero iryo tunganya ry'amafaranga mu banki makuru ajejwe, kugira ngo turabe urugero rw'amafaranga akenewe ushobora gukora mu gihugu. By'ubutunzi bw'igihugu ingene bumeze, sinzi ko mwagombye kuvuga ngira ngo umusaruro wa OBR canke mwagombye kuvuga ubutunzi rusangi. Uwo muhimbo ndiko ndavuga cyo bita PIB.
PIB twabonye yuko ya taux de croissance, ibyo bita taux de croissance yani nk'umuvuduko w'ingene ubutunzi butera buja imbere, twabonye ko ari 4.6% mu mwaka uheze 2025. Ubu tukaba twizeye yuko tuzova kuri ivyo bice 4 n'uduce 6 tukagenda ku bice 4 n'uduce 8. Kubera iki? Kubera ibyo mpejeje gushikiriza, cyane cyane umwimbo mu by'amabuye y'agaciro turiko turashobora, ivyo bizofasha cyane, twatangwa kubibona kandi turizeye yuko bizosahiriza. Ubu turakorana n'abijeje kugira ngo ayo mafaranga yose, ibyo bita declaration d'exportation, bibere mu banki nkuru y'igihugu kugira ngo dushobore kubikurikirana, hama ayo mafaranga aze yose uko tuba tuyiteze. Yose atuza guca mu nzira zemewe. Nivyo navuze vya no kwita uruhusha rwo gushorera hanze, licence d'exportation, zibera mu banki canke muri banki nkuru y'igihugu.